muriko muransengera bamutsa mureka hariho ibintu mwaza murare ngo turagusavye ngo muhe ubwenge nka bumwe waha Salomo. Salomo ubwenge bwo kurongora abagore 1000. Mbwira burya bwenge bwapfa ibaze Imana yari yaravuze ngo umwami muzoterwa barongore ntazorenza umugore umwe, ntazaje mu bagore benshi, acarongora abagore 700 n'abahabara 300. Ubwo ni ubwenge kweri, nibwo musabira. Perezida Ndayishimiye arasaba ko mwohagarika kumusabira ngo hagire ubwenge nka Salomo. Muri Bibiliya umwami Salomo afatwa ko hari we umuntu wa mbere Imana yahaye ingabire idasanzwe y'ubwenge. Salomo yabona ko ahawe gutwara abantu batoroshe nawe akiri muto, akibaza ingene azomenya guca imanza atawe arenganije, canke ingene azomenya ingingo ibereye mu gihugu ciwe. Bibiliya ivuga ko Imana yagendeye umwami Salomo mu nzozi imuhitishamwo kuyisaba ico yipfuza cose ikakimuha. Salomo ntiyasavye kwamamara, kugira amatungo y'umurengera canke kubona abansi biwe bicwa. Yashimye Imana yagendanye na se umwami Dawudi, aca asaba umutima w'ubwenge bwo gushobora guca imanza ziroranye no gutandukanya ikibi n'iciza. Bibiliya ivuga ko Imana yanezerewe n'ico gisabo, igira kumuha ubwo bwenge ica imwongeraho ivyo atigeze ayisaba. Bibiliya ivuga ko ata muntu n'umwe wundi yigeze ahabwa ubwenge nk'ubw'umwami Salomo, ko yahawe ubutunzi ata n'umwe azigera aronka. Hama imuha kurambira ku ngoma. Ingoma ya Salomo yabaye ingoma y'amahoro. Perezida Ndayishimiye nawe yabiravye ngo hasanga ubwo bwenge bwa Salomo atabwo akeneye, ngo yohava aca arongora abagore 1000. Yamara Uburundi turakeneye umukuru w'igihugu azi ubwenge, ashobora kudutunganiriza twese kandi akamenya gutandukanya ingingo zibereye n'izitabereye. Turakeneye perezida arenganura abarenganijwe, atahukana impunzi zose, agarukana umwidegemvyo n'umwumvikano mu Burundi bwose, atikunda ngo agume yirundaniriza ko amatungo, ahubwo yitwararitse ko abarundi batunga, ko igihugu gitunga maze we itunga akarironka nk'umugisha wo kuba yatunganirije abarundi. Turakeneye perezida atitwararitse kongerereza buri mwanya amafaranga asumisha 3 ku munsi, ahubwo agwana agira ati ese nokumva abarundi bose bikunda ko basuma ivyo bakeneye. Abagore hazorongora si ingorane yacu, nta nabo dukeneye kumenya. Ico dukeneye nuko yotunganiriza abarundi bose, nibwo bwenge tumwipfuriza. Abagore bo n'umwe gusa yoshobora kuyovya umwami. Hari uwavuze ngo burya kumenya ubwenge bihera mu kumenya ko hari ibyo udashoboye. Mu yandi majambo, uwomenya ubwenge abanza kumenya ko atabwo afise. Niko vyabaye kwa Salomo. Ariko turetse ivyo kubesha, hari aho Perezida Ndayishimiye yasomye ngo Imana yari yavuze ngo umwami muzotora ngo abarongore ntazorenza umugore umwe, ntazoje mu bagore benshi. Yotubwira umurongo yasomyemwo ivyo bintu. Imana yaravuze ko Abayisiraheli bazotora umwami abarongora. Yatubwira umurongo uvuga aho Abayisiraheli bakoze amatora y'umwami abarongora. Mu yandi makuru, HCR imaze igihe kirekire itaboneka, bigatuma impunzi ibihumbi n'ibihumbi zija mu ngorane. Malawi kwa 28 Ruhuhuma, ibiro bya HCR nk'ikambi ya Dareka bimaze amezi 3 vyugaye, bigatuma ibihumbi vy'impunzi harimwo n'abarundi baja mu bukene budasanzwe kandi buteye amakenga. Isoko iri muri iyo kambi ntiryashoboye gutomora neza
umunsi ivyo biro vyugarwa, ariko ryibuka ko HCR itariko irakora kuva muri Munyonyo 2025. Ibi ntibibaho, abantu bagumye batonda bibaza ko ivyo biro biza kwugururwa umwanya uwo ari wo wose, nta rwandiko na rumwe basize, niko iryo soko risigura. Uburongozi bw'ikambi bwamenyesheje ko ivyahora bironderwa muri HCR ubu bishobora kuronderwa kandi muri ubwo burongozi. Kubw'indongozi, abo bakozi ba ONU barahamagawe kugira ngo bafashe ayandi makambi arimwo ingorane zihuta. Ku mpunzi zavuganye na SOS Media Burundi, izo nsiguro ntizihagije. HCR itegerezwa kuguma yitaho ubuzima bwacu aha mw'ikambi, niko bemeza, badondagura ingorane nyinshi uburongozi bw'ikambi butashoboye gutorera inyishu. Umutekano, amarondo y'ijoro yahora hakorwa n'abasivile bararira ubu ntakihari, bigatuma ubugizi bwa nabi bwiyongera. Gutanga amatongo muri iyo kambi ubu bibonwa ko birimwo igipfungu cinshi, bikabamwo n'ibiturire. Ivyankenerwa bikomeye, itangwa ry'impapuro z'amavuka n'iyandikwa ry'abashasha bashitse ntibikorwa neza bidakurikiranywe na HCR. Impunzi zirababajwe kandi n'ukubona abandi bagira neza baguma bagenda inyuma y'amezi makeya hugawe ibiro vya HCR, cane cane Croix Rouge, Hunger Fighter na Ubuntu, ishirahamwe ryafashwa na HCR. Muri Ruheshi 2025, HCR yari yatangaje ko ifise uburyo buke cane kandi ko imfashanyo yayo izohagarara mu mezi abiri akurikira. Ubu ikambi ya Zareka yubatswe igenewe kwakira abantu bashika ku bihumbi 10, irimwo impunzi zirenga ibihumbi 50, harimwo abarundi barenga ibihumbi 11. Abayibamwo basaba icicaro gikuru ca HCR i Geneve gutabara vyihutirwa kugira ntihabure imfashanyo, kuko vyotera ingaruka mbi nyinshi. Turafise ubwoba ko HCR ishobora kuba yaragiye burundu, co kimwe n'abandi bagira neza bagiye imbere yayo. Harageze ko HCR yumva agahinda kacu, bishimangirwa n'umwe mu barongoye abandi. Nayo mu yandi makuru, Burundi ho kugenda kw'abigisha birabangamiye igisata c'indero. Bujumbura kwa 21/0/2026, kuva umwaka w'ishure wa 2025-2026 utanguye, igisata c'indero mu Burundi kiriko kirahura n'ikibazo gikomeye. Abigisha benshi bariko barataha imirimo ku bwinshi, nubwo ubushikiranganji bw'indero bugira inguvu mu ntumbero yo gutuza iyo ngorane. Abigisha benshi barabandanya bata akazi, bigatuma amashure menshi akora nabi mu gihugu cose. Guhunga guterwa n'imishahara mike no gukora mu buryo bubi. Kubw'amasoko menshi, abigisha hamwe n'abayobozi bamwe bamwe b'amashure bariko barataha akazi baja kurondera akazi keza mu mahanga. Aho baja cane ni mu bihugu vyo mu karere hamwe n'ibihugu bimwe bimwe vyo mu kigobe c'Abarabu, cane cane i Dubai, igisagara gikomeye mu vy'ubutunzi mu bihugu vy'ubumwe bw'Abarabu. Igihugu kigizwe na Emirates indwi. Abigisha bariyamiriza imishahara mike cane hamwe n'ibihe bibi bakoramwo, ku buryo bidashobora kubatunga neza bakaronka ivyo bakeneye. Ivyo bituma igitigiri ca bamwe muri bo bata igihugu baja kurondera ahari ubuzima bwiza. Mu kurwanya ico kibazo, umushikiranganji w'indero yarandikiye abayobozi bose b'amashure mu ntara abasaba kugira icegeranyo c'abigisha bataye akazi. Abajejwe indero badatanga ayo makuru bakaba bagabishwa ko bashobora gutegekwa gusubiza imishahara ihembwa abigisha batari ku mirimo. Kugeza uyu munsi, igitigiri c'abigisha bahevye akazi
ntikiramenyekana. Intara zimwe zimwe nka Burunga mu bumanuko bw'igihugu zirakorwako cane mu makomine nka Matana, Rumonge na Nyanza, aho amashure menshi akoresha ibitigiri bito vy'abigisha. Umukuru w'ihuriro ry'igisata c'indero mu Burundi, Antoine Manuma, yaratangaje ko ihuriro harongoye ribabazwa n'uko ingingo zavuye mu nama rukokoma y'indero yo muri 2024 zitarigera zishirwa mu ngiro. Kubwiwe uko gucererwa gutevya kuryohora akanovera k'inyigisho. FENASEB isaba gutunganya inama y'igihugu ihuza abari mu gisata c'indero bose kugira basuzume ingene ivyo biyemeje bishirwa mu bikorwa, kuko biharurwa nk'inkingi nyamukuru y'ihinduka ryitezwe mu nyigisho. Uwo mukuru wa FENASEB arashima kandi amajambo aheruka gutangazwa n'umukuru w'igihugu kwigabanuka ry'akanovera k'indero, kandi nuko hakenewe isubirwamwo ryihuta mu ntumbero yo guha icizere igisata c'indero. Antoine Manuma asaba umushikiranganji w'indero gushira mu ngiro ivyapfundikiwe mu nama rukokoma yo muri 2022, harimwo guha agaciro imishahara, ari naco kibonwa ko gikomeye kugira ngo abigisha ntibasubire guta akazi, mbere n'inyigisho zigasubirana akanovera mu Burundi. Ndabashimiye nshuti banywanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu n'agasaga, ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Ico utegerezwa no gufyonda sabone wotarafyondako inkuru kumwe n'ibiganiro tuguteguriye bikaja biragushikirako ku gihe kandi muba mbere.